imigere kumukwega amatwi canke imishatsi kumurya ibinuma kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Duhikaze mwege mwese mwese mukurikirana radio Nderagakura amakuru tubashikiriza kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Ndamukiza mu mwaka wa 2023 akaba izo niyo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yuguruye icese ihuriro rigira kabiri ku rwego rw'igihugu gerekeye iterambere. Mu ijambo ryo akayamenyesheje ko igihugu c'u Burundi gushika mu mwaka wa 2040 gitegereza kuba ari igihugu kimaze gutera intambwe iboneka mu iterambere. Ikarata karangamuntu itiganwa carte d'identité biométrique muri Gifaransa ngo irashobora gutangura kuboneka mu mpera z'umwaka. Ivyo bikaba bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse mu kiganiro agiranye n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Muzashindira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bufatikanije n'igisata c'ingoma y'ububirigi kijejwe iterambere na Bel bwatunganije kuri uyu wa kane uruganda rw'imisi ibiri mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo barabire hamwe ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi na cyane mu gice c'inyuma ya shure shingiro maza kuvyumva muri ano makuru. Izabaze nkuru zigiza makuru yacu mu kanya ni nkuru mu buryo buramvuye. Twase kubaha ikaze kuri mikro muri kumwe na Gabriel Biginda bina muhinga bw'ijuma turi kumwe na Irankunda Innocent twedeje kubabwira mu nkuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa kane yugura icese ihuriro rigira kabiri ku rwego rw'igihugu gerekeye iterambere. Mu ijambo ryiwe akamenyesheje ko igihugu c'u Burundi gushika mu mwaka wa 2040 gitegereza kuba ari igihugu kimaze gutera intambwe iboneka mu iterambere. Akavuga ko iryo huriro arakajyo ko kwegeranya ivyumviro kugira ngo bashike kuri iryo hangiro. Kurikire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twaje tuzanye ishusho y'Uburundi dushaka Uburundi bw'ijunja bufise ijambo, mvuga nti Uburundi buseruka aho abagabo bakoraniye bukaronka umukenke, Uburundi butari umuvumvyi. Twaje kwerekana iyo Uburundi butera burora kugira ngo twese tuharabire hamwe turabe n'ingene tuzoshikayo, kuko ubutazi yaja ntazimira kandi ntacererwa, kuko ahashitse hose avuga ati naha nyene narindoye. Naho ishusho y'Uburundi tugira twerekane yavuye mu vyiyumviro vyanyu, mu ndoto dusangiye kandi tuzoyishitsa. Twaje ngo tukinonosore kugira ngo abarundi twese dusezerane tuzi yo tugiye. Tuzanye imbere yanyu iyi shusho y'Uburundi bwo mu 2040 n'ibihumbi 2060 dufise umwizero mwinshi kuko Imana yarahezagije Uburundi ibikenewe vyose kugira ngo tuhashike. Ahubwo hasigaye yuko natwe dukora icyo Imana yaturemeye ikatugerera ngaha ku isi, gukora no kuzigama ivyo Imana yaragije umuntu. None rero mu ncamake iki kiganiro kiduhuje gifise intumbero zikurikira. Ubwa mbere no kumenyesha abenegihugu, abakunzi b'Uburundi hamwe n'abashigikiye ibikorwa by'igihugu aho tugejeje mu gushira mu ngiro mwidonido ivyashikirijwe mu kiganiro nk'iki cyo mu mwaka wa 2021. Ubwa kabiri no kwereka abenegihugu ishusho yerekana y'inzego z'igihugu zipfuza kujana Uburundi mu bisata bitandukanye, no kugira ngo dutororokanye intererano z'aba canke bariya, abari hafi canke abari kure, ku bikorwa by'intumbero bizokurikizwa kugira intumbero twiyemeje tuzishikeko. Uwakayera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ikarata karangamuntu itiganwa carte d'identité biométrique muri Gifaransa ngo irashobora gutangura kuboneka mu mpera z'uno mwaka. Ivyo bikaba bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse mu kiganiro agiranye n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Martin Teretse akavuga ko ikarata karangamuntu izokorohereza abajejwe intwaro mu gikorwa cyo kurondera inkozi z'ikibi hamwe no gutunganiriza abene gihugu. Kurikire umushikiranganje Martin Teretse. Kujanye na katondangamuntu yofasha sico cyonyine, iki ni nyishu wanashaka novuga ko ari nyishu irama. Dushaka gutunganya neza byizaniko ndangamuntu tubishire ku buhinga bwa none, tugira karangamuntu katigana n'ukiganya cafa karangamuntu. Rero turiko turabikora kandi tubigenje
tugeje kure kuko twifuza yuko umwaka uhera twatanguye amakomine ya mbere kuzisohora kandi birashoboka bijanye n'ubuhinga cyo bita logiciel twarahejeje kandi twasanze bishoboka ko karangamuntu katigana gasohoka neza ko turapanga rero abazoja kuvyiga hanze kungena abandi babikora n'ingene bigenda kugira bace baza bace baza ko ibizokunda n'ubundi bwo bisanzwe uburangamuntu dufise uno munsi ikindi kibazo kuko uno munsi je nitwa Martin Teretse narabonye umuntu yaciye yita Martin Teretse ashaja kuri Facebook kugira ajya amahera ba kandi akangamuntu barakamusinya koronka amahoro mu mutima iyo carte d'identité itigana ibonetse ko niwe bica binatworohera n'inkozi z'ibibi ushobora kwirondera bica bikorohera uko no munsi arakora icaha yitwa Minani kayikorera Makamba ageze inacaja kurondera iyo trisha kanga muntu gaca yitwa Nyabere nkuko kimuboye akagira mariage ibururi kavayo ageze ino gaca yihira ubundi muntu agaca gira indi mariage umuntu umwe ugasanga afuranga muntu cyangwa bune cyangwa ibi rero nivyo dushaka ko duhagarika kandi byo bagiza kuruta kuko birano dufasha no kweganiriza abene gihugu bizotworohera nanezerewe mbonye ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye haje Ngozi baraduhaye akarorero mu Burundi bwose aho ugwaruka rwo mu migambwe yahora ishihana usanga bose bari kumwe muri koperative bariko bakorera hamwe bagwiza umwimbu numva bacungerera umutekano hamwe none mwagwaruka ntagire umunyepolitike asura kubahenda ndabibiri banga umunyepolitike ashaka gushaka ku kintu aragenda kugwaruka ngo cinyuma yanje kubera babona mufise inguvu ashitse kuri ca giti arabibuka aca yimanukira ntamuzosura kumubona mandi heze umugabo wewe wagiye kugara impande yiwe gusa aho ari kuvuga uti oya dukeneye abanyamigambi bagerera dutegura imigambi twikorera akazi kuri radio Nderagakura makuru arabananye turayavuga mu gisata c'indero bushiranje ngwindero n'ubushakashatsi bufatikanije n'igisata c'ingoma y'ububirigi kijeje iterambere na Ben bwatunganije kuri wa kane uruganda rw'imisi 2 mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo barabire hamwe ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi na cane mu gice c'inyuma ya shure shingiro akaba ngo ari mu ntumbero kandi yo guca baraba icokorwa kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2028 kugira ngo ingorane zose ziboneka muri ico gisata c'indero zizobe zatorewe umuti umunyamabanga ntehegezwa muri ubwo bushikiranganje Frederic Bangira inama anawe yuguruye hugo ruganda arashimira ishira hamwe Enabere ku byo rimaze kuterera mu gisata c'indero akanashimira nabo bose bitanga kugira hatsimbatazwe inyigisho z'akanovera mu Burundi n'inkuru tuzagorerwa ku makuru yacu yo hanyuma ikigo cigenga cishinze kwigisha indimi abipfuza kungura ubumenyi kurangura neza akazi kabo Hinsol gikorera mu gisagara ca Bujumbura muri commune ya Rohero muri commune ya Mukaza kirashimishwa n'ivyo kimaze kurangura inyuma y'imyaka 12 kimaze kibayeho umuyobozi mukuru w'ico kigo Jean Claude Nduwayeza akamenyesha ko mu vyatumye ashinga ico kigo harimwo ukugwiza no gutanga akazi hamwe n'ubukene bw'abigisha bitanga kugira ngo indimi zitandukanye zimenyekane narababazwa cyane n'ukuntu hatariho mu gihugu ikigo nyaco gishobora kwigisha indimi nyinshi hama kandi kikaba kirongowe n'umuntu nawe nyene abizi kuko nagirane kuki abantu benshi ushobora kuronka mu gihugu bafise uwo muhamagaro wo kwiga indimi nyinshi hama uko kuzimenya ntikugarukiraho gusa bagacashaho n'ibikorwa hamvye ibikorwa bagacaheza n'akazi abantu ari uko bashobora gukurikirana ivyo bikorwa neza yuko bikorwa neza kandi ko bafise n'ibikoresho bikwiye bijanye biza gusahiriza babantu ariko ravyigisha nuko rero uje atugana akagenda avuga ati koko ndakuye ubumenyi kandi nyabwo atari ubw'indenzirenzi bwo gucisha ko hejuru gusangira n'abandi ubwo bumenyi Imana yashize muri jewe kubyigisha neza kuhinyanya undi mu buryo butandukanye kandi no kubigira akazi kugira ngo biheze naje bintunge kandi bitunge n'umuryango biheze bigire kandi nakamaro mu gihugu no kwisi yose kuko twakira abantu batandukanye avuye mu mpinga itandukanye aba bari muri iki gihugu bashaka kwiga indimi zitandukanye iya gatatu cyatunshaka kino kigo ni impamvu ijanye ahanini n'ubukene bw'abigisha bitanga bagashobora kugenda bafasha abantu mu buryo butandukanye mu bibazo byo gushobora kuvuga indimi kuzandika kuzivuga kuzumviriza kuzisoma kwandika udukete guhindura mu ndimi musha mu Burundi ku kazi nzokoresha amanama igifaransa ndakize igicongereza ndakize n'igiswahili ndakize mugabo nagomba
gusubira guhugura mbega ahantu hakurahe ninde afise uwo mwanya kwico gikorwa ivyo vyose rero vyaraheza bigatuma mbabara nkavuga nti harakwiye ko ikigo muri iki gihugu coshobora gufasha abantu bose baba bakiri ku ishuri abaje amashuri abari ku buzi abanyamahanga bari mu ico gihugu boshobora kuza baritura abo bantu bashobora kubatunganiriza hama n'uyu mugambi w'igihugu wo kugwiza ubuzi uvuga uti biraryoshe yuko abantu bose babaho bafite ico bakora aho ku mukuru w'igihugu wacu yarivumera avuga ati umuntu wose uronka ico urya kandi umufuko wose uronka amafaranga ivyo byose navyo twaravyisuze kugira ngo natwe bimanze bidukize kandi bikize n'abacu abatugira hamwe n'igihugu. Abene igihugu bafise amatongo muri Kigeri ya quartier ya 10 Mpungagara bagizwe n'imiryango hirenga amajana 8 kuri wa gatatu bari bitiye umuhuza w'abarundi Emile Valentine Kanyana kugira ngo abafashe gutorera umuti ikibazo cabo akaba yabasavye kwandika ikete byakababakiye bari mushikirize hanyuma nawe kugira ngo arishikane kubo vyega ni inkuru twategwe na mugenzi wacu Hamad Masudi mugira neza. Nkuko bivugwa na Deo Bugwingwiri arongoye komite y'abene gihugu bavuga ko banyazwe amatongo muri Kigeri quartier ya 10 ya Ngagara aho ni muri commune Ntahangwa ngo baje kwitura umuhuza kuko ibiterwa vyabo vyaranduwe muri ayo matongo ntibarihwa. Gituma twaje hano nuko ivyacu vyaranduwe nibabiturihe nuko nibindi bandanya birandurwa ntitumenye uburyo birandurwa natwe urubanza rukiri mu gusubirwamo ku mushikanganje w'ubutungane hanyuma leta ikabandanya yubaka nakwe tukabandanya dusonze iyo umuntu yunguruje urubanza ababuranye babahagaze bose kugira ngo babatunganirize twebwe rero batunganirije umwe ari karubaka abane gihugu nabo bariko barasonza inzara y'abarembe babaranduriye indya 2014 imyaka 9 irakwiye ntibabirishe twe twari tuje gusaba umuhuza kuko umuhuza ahuza bene gihugu na leta adufashe adusabira ivyaranduwe umushikiranganje w'ubutungane twaramubwiye ivyacu urubanza niyo rurakwije imyaka 2 ariyo ruri tudatunganirizwa naho bari Korotirida we akavuga ko yakubiswe agiye gusoroma utwo yarimye hanyuma tukabona ivyacu binyanyaswa amatongo tunyanyaswa nitwamenye icabaye icarico hanyuma bimaze kuba gutyo guca amabarabara no kurandura ibihari turimuka turaja mu mihana yindi ko dukuwe mu matongo yacu tubanza kurima mu nyuma y'amabarabara turarima tureza aho twovyimbuye bica vyimburwa n'abandi mbere je naranakubiswe ikintu c'icuma c'igifera beto ndiko ndasoroma arambaza ngo aho waje gusoroma ni kwande ndamubwira nje narimye ngo warimye kwaso hanyuma ndamwishura yewe reka ntwara utonto uyu munsi sinzogaruka mwaramfata nawe imbere anyambikana minoti kubwa Emmanuel Nimbona ngo bababazwa n'ingene abubaka muri ayo matongo babandanya bubaka kandi urubanza rutaracika mu byukuri twebwe muri ayo matongo turaburana muri CNTB urubanza rurunguruzwa muri CSTB ubu aho urubanza rwacu rugeze ruri mwisubirwamwo ikintu rero gituma tuza kwitura umunyacubahiro nuko ubwa mbere dosiye yacu ahantu iri baratubwira ati turindire by'ukuri mugabo muko kurindira hariya mu matongo yacu tukabona ari karubakwa ku muvuduko muremure bikadutera umubabaro birateye ubwoba aho abantu uruhande rumwe ruza kubaka mu gihe urubanza rw'aho hantu barutaracika bamaze kwakirwa n'umuhuza ngo akaba yabasavye kwandika ikete ry'akababakiye kose hanyuma bari mushikirize kugira nawe ashikire abo vyega nk'uko bivugwa na Emmanuel Nimbona tubanze gushima ko twashiriwe mu byo twayaze twamushikirije ingorane dufise ku bw'aya matongo yacu ariko arubakwamwo turorera kandi urubanza rutarahera inyishu adushikirije aturungitse kuza kwandika tumwandikire ikete tumubwire ivyo byose tubona yuko ari intambamyi hama nawe amenye ingene hashobora gushikira abo vyega ko yatubwiye yuko azoca arungika abantu bashike kuri tere kugira ngo batohoze ibyo twamushikirije twabibutsa ko iyo miryango iriko iburanira amatongo ari mu gace ka Kigeri irenga amajana 8 Ahmad Masudi mujyanira tukaba tukengukiye amakuru yatuyasozere mu bivuga mu gisata c'amagara y'abantu shiramwe rihurikiyemwo abahinga bajeje gupima ingwara z'abantu mu Burundi rimenyesha ko inzu zo gusuzumiramwo ingwara zifise ibibazo bitari bike muri iki gihe bikaba byashikirwe n'icegera c'utwara iryo shiramwe Emile Ntirampeba mu kiganiro n'amesha makuru kuri uyu wa kane Emile Ntirampeba gasaba leta ko bokugurura ibisata vya master na doctora muri ico gisata ca laboratoire kugira ngo mu Burundi haboneke abavyize bari ku rugero rwo hejuru
agahimiriza n'ugwaruka kwiyandikisha muri ico gisata. Ishirahamwe rihukiyemwo abahinga bajeje gupima indwara z'abantu mu Burundi Antebu ryarateguye ibikorwa bitandukanye harimwo ugutanguza ku mugaragaro ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ryabo bahinga nyene yitwa Grotebu umwitsa isekeza ryo gupima ku buntu indwara za gute indwara z'igisukari hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ivyo bikorwa bikazobera mu ntara za Rumonge kwigenekerezo rya 5 na 6 kwezi kwa 5 uno mwaka bibandanirize mu zindi ntara nka Kayanza Gitega Kirundo na Karusi laboratoire rero z'u Burundi zifise ibibazo byinshi muri iki gihe aho abahinga bakora mu gisata cyo gupima indwara mu Burundi atagwego rw'igihugu rukurikirana umwuga wabo ruhari gushika ubu uburongozi bw'ibigo n'ibisata bikuru bijejwe ivy'amalaboratoire bitwagwa ku bwishi n'abatize uwo mwuga kimwe mu mpamvu z'uburongozi bubi muri ico gisata naco gituma tavuze tuti bugurure ibisata bya 3e cycle kuri iki gisata kugira ngo n'isi itwizere mu byo dukora kuko iyo dufise impamya bushobozi ntonto ibyo dukoze ku rwego mpuzamakungu ntivyizegwa cyane iyo hariho abafise impamya bushobozi nzo ku rwego rwo hejuru barimwo mu bakoze ivyo bikorwa byo guhagararira amagara y'abana cyane ivy'ubushakashatsi murazi ko mu laboratoire igikorwa nyamukuru kiberayo ari ubushakashatsi iruhande yo gupima indwara z'abantu nuko ngaha mu gihugu ndetse no mu karere amashure bashobora kwigamwo hafi ntayahari bisaba ko baja kwiga n'amaburuse mu makungu hanyuma ikindi burya iki gisata c'amalaboratoire ni gisata kiruhisha cyane kwiga n'abarondera amaburuse baragikwepa tubagira aho duhimiriza ahubwo abatanga amaburuse bazogerageze baze barashiramwo benshi biga iki gisata kuko turabakeneye cyane mu Burundi. Wakari Emile Ntirampeba harongo ishirahamwe rihurikiyemwo abahinga bajeje gupima ingwara z'abantu mu Burundi. Kandi kuri iyo nkuru dusoze ko amakuru yacu ariko bafatiye mu zaka tubitsinge nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa kane yuguruye icese ihuriro rigira kabiri ku rwego rw'igihugu gerekeye iterambere. Mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko igihugu c'u Burundi gushika mu mwaka wa 2040 gitegereza kuba ari igihugu kimaze gutera intambwe iboneka mu iterambere. Nayo mu gisata c'intwaro hagati mu gihugu karata karangamuntu itiganwa carte d'identité biométrique mu rurimi rw'igifaransa ngirashobora gutangura kuboneka mu mpera z'uno mwaka. Ivyo bikaba bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse mu kiganiro yagiranye n'abamesha makuru kuri uyu wa gatatu na mu gisata c'inde twabwiye yuko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buvatikanije n'igisata c'ingoma y'ububirigi kijejwe iterambere Enabel bwatunganije kuri wa kane uruganda rw'imisi 2 mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo barabire hamwe ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi na cane mu gice c'inyuma ya shure shingiro. Tukadikiye mu kemwe mwese mwari ko mutega mutibagiye na Irankunda Inosale muhinga bw'ijuma maje bashikira neza. Gabriel Rigindavye nariko ndabashikiza bifuza kumunanirwa Imana ibanaye barosa ingoga muri ko murarangura na gahwane.